umuzungu arapfa n'umwirabure agapfa bose bakagenda. Amaraso umuzungu ava nayo umwirabure ava. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe amajambo avugwa yuko yashikirijwe na perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afrika. Mbere yuko binjira en detail, umwana nk'uko bakunda kwikinira yafashe ishashi yirabura arapomamwo ipepo, ariko arakina ishashi yagize uku iraduga aho yabandanije iduga kugeza yaho abayitegereza batashobora kuba boyibona. Ariko kandi baza kwibaza kubera iki irya shashi yaduze, kumbe ni impwemu zari zirimo. Ni kuvuga yuko umuzungu n'umwirabure bose barashoboye. Ibyo umuzungu akora n'umwirabure arabikora. Mbega ni abadogiteri boba bari hanze bava muri Afrika, mbega ni abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru rw'umupira boba bakina n'abazungu bagatsinda, mbega nta bikorwa bihambaye umwirabure yoba akora umuzungu akora cyangwa adashobora gukora. Byumvikane ko twese dufise ubwenge ku rugero rumwe, ahubwo bivana n'ukungene ubwenge tubuhatana. Muri iyi video ukaba uyivuye ko uraza kumbarira muri commentaire nimba aya majambo Donald Trump yashikirije kuri Afrika afasha twebwe abanyafrika kwitahura ukungene abantu b'uruhu rwera badufata nk'igicucu canke ibikoko. Uraza kumbarira nimba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma, akaba ari ukuri gukora iki kugira ngo ushobore kuba kohinduka. Nimba uguye kuri iyi video ariryo rya mbere, ntukekeranye no gukora subscribe hejuru, kandi ntukekeranye no kumvira muri commentaire, ariko kandi ntukekeranye no gusangiza abandi iyi video. Igihagararo cyose wowe ufise uguye kuri iyi video, ntukekeranye no kuyisangiza abandi. Aya majambo ari mu Gifaransa, ndaza kugerageza kuyasigura mu Kirundi. Abanyarwanda namwe nizere yuko muri abakompere tunaza cyangwa. Tutanguye amajambo avuga ati, amajambo ya Perezida Trump yashikirije Afrika. Ntabwo dutegerezwa kwereka abirabure yuko twebwe abantu b'uruhu rwera tubaruta, kuko deja isanzwe yaremejwe turabaruta kandi turatandukanye kugeza ku nshuro igihumbi. Amerika ntabwo yashyizweho ku majambo asanzwe. Amerika yaremanywe ubwenge ku ntuguta nyinshi ndetse no ku kiguzi cyinshi. Dutegerezwa kwemera yuko tudashaka abirabure. Abirabure bafise ishusho y'umuntu, ariko ibyo ntibibagira abantu, kuko n'umuserebanyi ususha nk'ingona, ariko ntabwo ari ingona. Nimba Imana yemeye yuko abazungu n'abirabure bamera kumwe, kubera iki itadukeye dufise uruhu rumwe cyangwa ubwenge bumwe? Imana ntabwo ari imbesire cyangwa ntabwo ari ikicucu icyo gukeya abantu mu gutandukanya. Abazungu n'abirabure cyangwa abasa n'umuhondo mu bwenge, abazungu baruta abirabure. Namwe murabizi, n'abirabure barabizi yuko badashobora kwitwara bo nyene ubwabo, abazungu barabitwara. Ubahaye ibigwanishwa, inkoho zo kwirinda, usanga bamaranye ikwicara. Ikintu kimwe abirabure bazi ni gutera urwabo, kubyina ndetse no kurongora abagore benshi, kunywa ibyayura bwenge, inzoga nyinshi, ndetse no gushyira mu ngiro ibikorwa bisambura by'uburozi, konona igitsina, ndetse no kuba benshi mu ishengero bakiyumvira yuko guhanahana amajambo y'ibyiyumviro bipfuye ari byo ibazanira ubukire. Dutegerezwa kwemera yuko umuntu yirabura ari igishushanyo cy'ubukene, ari abantu bari hasi mu bijyanye n'ubwenge, kandi ari abantu atacyo bashoboye. Umwirabure icyo ashoboye
ni kudefandira ubujuju bwiwe. Reka uhe amahera umwirabure kugira ngo yiteze imbere, aca atangira gushiraho ibikorwa by'ubwicanyi, urwanko no kwicana hagati yabo. Reka twicukurire igitoro kuko bobo batazigera baba mu mahoro. Namwe urabizi ibyashitse muri Sudani y'Amajepfo, muri Nigeria, muri Kongo n'ahandi. Ibyo byose ni ikimenyetso cyerekana yuko ari ibijuju kandi abirabure batazi icyo bashaka. Kubw'ibyo umuntu w'umuzungu yarimwemwo gutwara umwirabure. Abanyafrika bamara umwanya munini barota ibikago. Ubwoko bw'abirabure bwaremewe mu kugira imbono ya kazoza kari hagufi. Kubona ibiri hafi yiwe arabibona, ariko ntazi icyo gukora. Ngo umwirabure ni ikijuju kugeza naho adashobora gupangira ubuzima bwiwe n'umwaka umwe. Ni gute ushobora kurindira ko ubaho neza utateguye ubuzima bwawe? Umwirabure afite abana ariko yitwa n'inzara. Ngo ku muzungu ubukene ni indwara, ariko ku mwirabure ubukene ni itegeko. Abirabure baririmba bakabyina abarongozi babo babiba, bagashima abarongozi b'amashengero n'imana zabo nk'abigeze kuba imana zabo. None worahira yuko umwirabure atavutse ari umusegerezi, agakura ari umusegerezi, akagwara ari umusegerezi, ariko kandi agapfa ari umusegerezi? Benshi mu banyafrika bagenda ku ishuri barize, ariko bitwa n'inzoga, ibiyobyabwenge, gutera abagore inda. Ubwo si ubucucu bubashikira bwo nyene, kandi Yesu Kristo akaba ari we azobikemura niyaza. Abanyafrika niko bigisha. Umubiri w'abanyafrika ngo ni umurima umeze neza, utotahaye ingwara zose zihanze isi. Umunyafrika wenyene niwe adatinya sida. Nizera yuko kuba umunyafrika ari ingwara ikaze kandi igoye gukira. Mu masengesho yabo adafatika bakizera yuko Imana izobikora byose. Abirabure bafise ubutunzi, ndavuga ubutare, ariko babayeho nabi. Donc le travail de nous, igikorwa cacu twebwe abazungu, et d'aller en Afrique, ni kuja muri Afrika, de prendre ce qui est beau, tugatora iby'umumaro, icyiza kiriyo, et de laisser ce qui n'est pas beau pour les noirs, tugasigazayo igitari cy'umumaro, igitari cyiza kumwirabure. Ikibi rero, le pire chose en Afrique est que si vous essayez de parler, ikibi ku munyafrika nuko ugerageje kuvuga icy'ukuri, ils vont vous battre, baraza bakagukubagura, vous emprisonner, bakagufunga ou en disparaître, canke bakagirane bakakwica. Aya majambo bibaza urayumvise. Sindisiri yuko ari umuperezida wo muri Amerika yavuze, ariko uwayavuze wese yavuze ukuri canke yavuze ikinyoma. Hari iby'ukuri cyangwa hari iby'ikinyoma, yarengeje urugero cyangwa yatuvuze kukuri. Muri commentaire umbari ukaba uguye kuri iyi video ikabikunejereje, ntukekeranye no kwisangiza abandi, ntukekeranye no gukora commentaire. Uri umutegetsi, uri ubayabaye, uri umuntu akunda Afrika, ariko kandi twikanga. Niwaba uzi ko atacuzi uzomenya, kuko uzogira ingufu zo kurondera, ariko niwaba utazi ko ataco uzi, naco uzomenya, kuko naco uzoza kurondera. Twigarure, twikubita agashi,
tugaruze agatima impembero kugira ngo dushobore gushyira mu ngiro ubwenge dufise, ingufu dufise. Les autorités, les chefs africains, muri hehe? Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Alors, lentement, jusqu'au rendement. Merci beaucoup.